Okay, tugiye mu mwanya mwiza wo kwinjiza abatumire bacu abashitsi bahire ngo kuno munsi. Reka dusabe DJ urutegurire indirimbo yabo baza kwinjirirako, hanyuma nabo tubasaba megenga. Akitaka maski murumurime canke akantu ko kwikinira canke agahomera munwa kugira ngo ntihagire umucafu kwinjirana. Hanyuma iyo ukambaye kose hakabanje gupima mugerageza kugira ngo aho mwicaranye naho muba mubana mu nzu imwe. Please, distance is important. Ushobora kuba bazanye migara ariko ugashaka kugaza hano bivanga bivanye n'iki situation weyo. Hanyuma naho nyene ukambaye cyane ukarenza umengo washavuye kandi uriko atwenga ko twemeye indani ureka ariko kakumye ko umunara n'akati alipatwe. Okay, wabanda kwinjira tubisabe distance and rukashira cyane kuvugumunwa mawe karamenye gatoya umuntu ajya kuvugisha gasubize ko kugira ngo imwe muziwe ntuzakire cyangwa ntayakire izawe. Okay, abageni bari tayari tugiye kubiza DJ umuziki wa bageni. DJ umuziki wa bageni. Un fou de Jésus. Moi je suis un fou de Jésus. Na kotongo l'ensemble nati. Ugenda nk'umusazi wa Yesu Kristo. Arikukwamira ngo ugenda nk'umusazi wa Yesu Kristo. Biboneka ko uri kuruka cyane uri mbere. Hari ikintu winjiramo ari cyawe. N'abantu babona bari imbere y'umuryango. Dusabe abantu mwese muhaguruke kugira ngo tubahe amashyi muhindukire murabe uruhande rw'abariko barinjira kuko abana bacu baduhejeje uyu munsi. Dusabe amashyi bariko barinjira mubafashe kunyigaza gatoya cyane ama kugira ngo mureke ko mubaryoherewe kuri umunsi wabo.
bararyoherwa mu munsi mukuru wabo. Hajyohore naho nyere gatoya ariko karahera nakiwanyu mpaka tukaburungu kanyuma. Ombeni Rehema, umunsi wawe wo kunezerwa. Yoherwa. Okay, DJ, umuziki ukirimo dusabe ababyeyi hagira icyo babereka kugira ngo babambike udushurwe ko kwerekana ko abana bakuze hageze ko babasohora babasezerera hagati uyu munsi ntugitaha muri house yacu cyane muri apartment yacu mufata yiwanyu. Ababyeyi akazi k'ababyeyi DJ ababyeyi bagenda barajya gatoya nimunyigaga cyane muri kugura hasi gatoya DJ ongeza
byihuse abereke ibyicaro byanyu kugira ngo mubyagire. Protokole batwara ubutumwa n'umwanya wabo bitonde ntibatsitare bageze Musema n'abanywa hanyuma ngo twange twivuga uri ku ruhande rw'umugabo baratereka aho wicara, uri ku ruhande rw'umugore baratereka aho wicara. Ntugire ikibazo, wewe winjire gusa. I'm back. I don't know how to use it.
murabura ico murya ntimuze mwidoge iyo nyishu n'ibibazo vyanyu ndabona hasi wanyu je mucumba muvugame musenga muvuge muti manura inyishu mu bibazo vyacu. Okay, murakoze cane huduma koyende bahezagiye ako kara gacemo abarindi imana bahezagiye n'igira jambo umukozi w'ibona ko Ombeni uyo n'umugore wawe yavuye mu kuboko kuba nawe nawe kare kugira ngo agire ico avuze karibu cane mutamba. Tubwire Imana ni ukuvuga abakambyi ba neza barakurikirana namaze canke twamaze kumva ijambo twari twabagije canke ryaduteye amakenga dusanze ari umuntu aje atugendeye atekeye ijambo runaka aravuze ati harabaye umunsi twabonye abatugendera batugendeye rero badusaba ijambo bica biboneka ko ijambo badusabye turizi neza iryo ari ryo. Iryo jambo rero baje badusaba inka muntu, iyo nka rero muntu uyu munsi niyo yatumye uyu munsi turaha. Rero iyo nka naje njanye nk'umushinga nta iraha. Iyo nka rero nazanye nifuza ko uyu mutama yabagije ikitugenza abwiye umuhungu wiwe yamurangiye ati muri New York hari ahantu bagaba yitegereza neza uyu muntu wiwe bazananye yashinga iwacu arabinka twamuzaniye ko ariyo hanyuma natubwira ko ariyo turi bumenye ibyo tuvuga suko gayemwe. Rero reka nsabe muhungu we yantwaye ati nagomba ahantu inka muntu muhungu wanje andabire kwari ikimoso gaje kwari yene andabire kwariyo hanyuma canke kwari wene mu giha abona baha ndabe kwa andabire ko banzanya nasanga ariwe atubwira ijambo ati nivyo umushinga ntane iyo yazanye ni yene ndi bumenye ibyo mvuga mu mwanya. Bwana Yesu asifiwe jamani. Reka rero nibirige yamfura yanje indebe ifukurure neza tugasanga atariyo mutamu waduhaye hari byinshi yaduhaye ga yego canke ibyo wazanye iyo tugomba turari. Rero uyu muhungu tugomba dusubire ijambo kuri uyu mutama hanyuma uyu mutama amubwire titohoza neza kamugabo hanyuma ndi bumenye ico ndibuvuge mu nyuma. Imana ibahezagire. Murakoze batama bacu murakoze cyane. Hanyuma mukiraho nyene muje kure tugiye kuraba Ombeni shira mu gitoro usubire mwibarabara kugira ngo wihweze neza udodore urabe ko ari ivyo koko.
DJ turasabye silence, umuziki uhore, kabe agacerere k'isegonda rimwe kugira ngo avuge ijambo rivuye mu kanwa ki n'uyu nyene mwiyongeze mwanya rwanyu kugira ngo mushima mugaya nimwe mumenye inzira mushaka murakoze. ahubwo gushima kuva hariya tubwire Imana mutamu wa musore wanje yamvura aravuze ati nibyo rero avuze ko ari byo bituma ntanumva curuka ngumva ko ndi busome. Reka tubasubire ijambo kugira ngo mutubwire ijambo rero mwatumanye. Mwamaze kumva ko uwabatumye atabaheze. Turabaha ijambo. Murakoze. Rero nk'uko nabivuze, Manuel Misigaro yantumye ijambo avuga ngo Filigas ba mwana beyo inka wamusabye yayikurungikiye harya umutima wari mu kirere nacyo niyumvira ko nazanye ariyo none ko nazanyeyo umutima ugiye hamwe nk'uko nawe ushimye uti jewe ntari Filigas umugeni wamusabye ngo mushikiye umwereka umwumvo uhuma n'udahuma umwereka aho usengera nawe ariko azosenyera mugabo nta kandi kajambo yageretse yabwiye ati wewe mushinga nkayo minani bawe ati agakoti wamuhaye nikawe nta nuze nta camba zogafise atako rero ukamenye yuko agasigaye ko ari umuvyeyi rero umutama ntuze Emmanuel avuze ati wewe avuze ntiyivuguruza kandi iyo yasezeranye arashitse ati igihe wakubita hari warabonye afise mbere abageni benshi nejo nabonye ko ufise abasore benshi uzosimbireyo azokongera inzira waciyemo rimwe uyicamo kabiri rero nka Manuel ijambo yantumye niryo aba bandi biriwe nabo urababona umuryango wiwahuri ahubwo nuko mutabadusabye kuba haguruke mubabone ariko mwabonye ingahe zitatu zose ni Manuel rero akajambo kubari nkako uheze kumushimire umugeni wamusabye aramukurungikiye natwe turashimye yuko yaturungikanye ariwe atazindi ngorane zizogira tubwire Imana nisengwe. Reka nsabe abo turi kumwe dukomera amashi abashitsi bacu kuko mu majambo batubwiye n'amajambo meza cyane ariko reka tubanze tumira amate dusabe uri ku ijambo na ku ijambo turi bukwikirize. murakoze neza abatabo bacu reka nsabe twese dukoma amashi mu byubahiro byabo tubongere ayandi tubongere n'aya gatatu utakomye amashi utambaza ni kugego wawe ntubabaza kurorera gusa ariko ubebaje no kuryoherwa. DJ dushiremo umuziki kugira ngo turyoherwe gatoya hanyuma abataba bacu murakoze ko mushikiza amasezerano ivyo mwavugaye mukaba mu byerekanye imbere y'abantu izuba riva hanyuma isigaye tugomba turabe ingene dushira ikintu munsi y'umutima.
DJ badiregi bahe umuziki w'inkoko. Kike bateba benshi barazitego zizadibusha. Ubu no kurya inkoko. Witegurire inkoko imbere yawe. Haraciyeho haba ubyuhakitanye.
Ombeni. Kombe la dunia linapotangazwa, kila timu hujiandaa na mfumo yake. Maajabu hata siwe nyingi, mshindi ni mmoja tu. Ombeni ndo alikuwa mshindi. Maajabu hata siwe nyingi, mshindi ni mmoja tu. Ndivyo ilivyotukia kwa dada yetu alipotimiza miaka ya kutolewa mali. Kila kijana alijipanga kutoa zawadi kedekede ili ampate, lakini walishindwa. Kila kijana alijiandaa kwa mifumo yake ili amfanikishe. Cha maajabu hata walikuwa wengi, mshindi ni mmoja tu. Usihangaike kwenda nje utafuta wengine, wewe huyo ni wa kwako wewe. Pende njoni wako maisha yetu yawe safi. Mjaliane kwenye shida na
sana. Imani gweza gire amahera ni charaza hari amahera hano ni rwawe n'amadolari idolari rirazimvye aha tuyaha sekirite y'ubwoba aya ni rwawe ayo ni rwawe bavuze ngo tukongere umwanya uracariho nitegure neza turakongera kuko umuvuga butumwa agenda yiteguye ntapfa kugenda uko nyene hanyuma yavuze ati ombeni iminsi wamaze urara uri umwe wa kirya kirutu yamaze ubu igiye kuba inzu uzohora wuguruza urufunguruzo ntavyo guca mu idirisha uvuye kurya kumuhana zosanga bakurindiriye mu rubuti sheri amazi yo koga muri dushe inkoko icanira cikeni iri ku meza afata kakayiko na kakaji hanyuma wugurura umunwa amutera uguti thank you so much my wife I love you so much uyo ni Ombeni ku mwanya wiwe tukwifuriza ibyiza kandi nta bibi bizokubako kuko bagusengeye wabugushoboka y'Imana kandi hari ijambo ryasigaye ku murongo wa 25 ntuzowibaga kujya mu murongo wa 25 uzohora wibutsa izyo promise okay muvyo bibagira kijya ntikizobemwe nibwo urufunguruzo uguguruye no kugara n'urya murongo niko byavuzwe hanyuma messenger namwe muri tayari messenger from Buffalo Speedway Buffalo n'umwanya wanyu Buffalo ni izina ry'igikoko gihambaye cyane twitega ko mu Imana y'abatumanye ibintu bikomeye bavuze ngo bagoma bareka ivyo Buffalo ikora ni igikoko giteye ubwoba gifise amahembe aguramye ibikoko byinshi biragitinya uretse intambwe yonyene gusa wanaimba kihaya hapa kama ni kwa Tanzania msikiaje kihaya wanasema hivi ni kwa yote
When
amadolari babahaye yitwa amadolari kandi n'amafaranga ariko n'amahera arahera amahera arahera hanyuma tugiye kwakira Imana ibahezagire cyane ayo mahera babahaye ntakwiranye n'igitoro no kuraba baje abantu babahaye amahera kugira ngo naze mwamaze kubafata kwisura babongera kugira ngo kija gitoro bakoresheje bisubireho nyange n'umwanya wawe